ubuvumbuzi ninde yavumbuye iradio arayikora ku ncuro ya mbere. Iradio icuma kigufasha kumva amajwi y'umuntu ariko aravugira mu gihugu ca kure ku wundi mugabane canke se kure cane hashoboka, ukamwumva wibereye aho uri mu gitanda canke se muri saro canke ku kazi aho wibereye. Ku vy'ukuri ninde yavumbuye iradio ku ncuro ya mbere. Kurikirana ikiganiro ubuvumbuzi kuri Sowa story. Ninde yavumbuye iradio? Uwavumbuye iradio ubwa mbere kw'isi arayikora ku ncuro ya mbere, bituma tubasha kumva amajwi avugiye kure, avugiye mu kandi karere, tukayumva twibereye aho twibereye. Ni umuntu ava mu gihugu c'Ubutaliyano, uwo izina ryiwe bakaba bamwita Marconi Guglielmo, ubwo iryo akaba ari ryo izina ryiwe. Nivyo wavyumvishije neza, uwakoze iradio ku ncuro ya mbere bamwita Marconi Guglielmo. Ubwo akaba yakoze iradio ubwa mbere, arayivumbura iradio ku ncuro ya mbere, hakaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 895. Ndetse rero uyu mutaliyano Marconi yavumbuye iradio, akaba ari nawe akaba ari we yatanguye kurungika amajwi ayarungitse kure ku ncuro ya mbere adakoresheje umugozi. Hakaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 895. Uyu mutaliyano rero yavumbuye iradio ku ncuro ya mbere Marconi, akaba yararonkejwe n'igihembo caho yavumbuye iradio ku ncuro ya mbere. Ico gihembo ca Nobel akaba yagihawe mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 901. Akaba ariho yaronkejwe igihembo nk'umuntu w'umuhanga yafashije isi kugera ku ikoranabuhanga ryo gushobora kumva amajwi y'umuntu avugiye kure, akayavugira mu kindi gihugu canke se ku wundi mugabane canke se kure yaho uri, ariko ukabasha kumwumva wibereye nko mu cumba no ku kazi n'ahandi hose uherereye. Ubwo rero ngenda nkubwira yuko ku mugabane wa Afrika iradio ya mbere yatanguye kuvuga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 927, ikaba yavugiye mu gihugu ca Afrika y'Epfo aho twita South Africa. Ubwo iyo radio ikaba yitiriwe ico gihugu, bayita Radio South Africa, ubwo aho bayita CABC akaba ari ryo zina ryayo iyo radio yitwa, akaba ari iradio yitiriwe igihugu ca Afrika y'Epfo. Hakaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 927 aho radio CABC yatangura kuvuga Radio South Africa. Ubwo rero inyuma ya radio CABC, radio ya Afrika y'Epfo ya mbere yatanguye kuvugira ku mugabane wa Afrika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 927. Inyuma yaho ku mugabane wa Afrika hagiye haboneka izindi radio. Ubwo iradio igira kabiri yavugiye ku mugabane wa Afrika akaba ari radio Misiri. Ubwo iyo nayo ikaba yaje ku mugabane wa Afrika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 935. Iba iradio igira kabiri ishwamiraniye ku mugabane wa Afrika. Inyuma yaho rero hakaba haragaragaye iradio igira gatatu ku mugabane wa Afrika, aho iyo radio yagaragaye mu gihugu ca Nigeria. Hakaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 941. Iyo ikagira iradio igira gatatu yavugiye ku mugabane wa Afrika canke se yagaragaye ku mugabane wa Afrika. Iyo ikaba yari iradio yitiriwe Radio Nigeria, ubwo aho hakaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 941. Ubwo rero iradio igira kane yavugiye ku mugabane wa Afrika akaba ari Radio Ghana, aho Radio Ghana yatanguye kuvuga gushwamirana ku mugabane wa Afrika mu gihugu ca Ghana. Hakaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 946. Radio Kenya, iyo radio mu gihugu ca Kenya nayo ikaba ari iradio igira gatanu yashwamiraniye ku mugabane wa Afrika, aho radio muri Kenya yahageze mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 951.
nayo mu gihugu c'u Burundi iradio ikaba yahaje mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 959 Radio Burundi, Radio Nationale di Burundi RTNB. Ubwo iyo radio nayo ikaba yatanguye gushwamirana mu gihugu c'u Burundi ku mugabane wa Afrika mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 959 akaba ariho Radio Nationale di Burundi ariyo twita RTNB yatangura gushwamirana ku mugabane wa Afrika ndetse mu gihugu c'u Burundi hakaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 959. Nayo mu gihugu c'u Buganda iradio ikaba yatanguye kuhumvikana mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 954 akaba ariho ico gihugu carose iradio no kuvuga mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 954 niho Ubuganda naco nyene kikaba igihugu kibarizwa ku mugabane wa Afrika catangura gushwamiranamwo iradio Radio Uganda mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 954. Nayo igihugu c'u Rwanda iradio ikaba yatanguye kucumvikanamwo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 954 akaba ariho Radio Rwanda yatanguye kumvikana ku ncuro ya mbere mu gihugu c'u Rwanda ubwo nabo babararose iradio hakaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 954 aho Radio Rwanda yatangura gushwamirana mu gihugu c'u Rwanda. Nayo mu gihugu kibanyi ca Tanzania iradio ikaba yatanguye kuhumvikana mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 951 iyo radio ikaba yitwa Radio Tanganyika. Iyo Radio Tanganyika akaba yariyo radio y'igihugu ca Tanzania yitwa Radio Tanganyika ikaba yatanguye gushwamirana mu gihugu ca Tanzania mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 951 muri ico gihugu ca Tanzania nkuko nabibabwiye iyo radio ikaba yari iradio y'igihugu ca Tanzania ariko ico gihe ikaba yitwa kwizina rya Radio Tanganyika hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 951. Tugarutse rero mu gihugu c'u Burundi radio ikaba yazanwe n'abakoloni b'ababirigi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 959 ubu iyo radio ikaba yitwa Radio Nationale di Burundi RTNB. Ubwo rero bamwe mu bamenyesha makuru batanguye gukorera ku iradio y'igihugu c'u Burundi abayikoze ko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 959 igihe yashingwa muri bo hakaba harimwo uwo bita Ninde Kuriyo. Uyu Ninde Kuriyo akaba umwe mu bajournaliste ba mbere mu bamenyesha makuru ba mbere batanguye gukora muri kino gihugu c'u Burundi umwuga wo kumenyesha amakuru aho yakoreye kuri no radio y'igihugu c'u Burundi. Ubwo hakaba hari mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 959 uyu Ninde Kuriyo akaba bamenyesha makuru ba mbere batanguye gukorera kuri iyo radio. Nayo umujournaliste agira kabiri ari mu bambere batanguye gukorera ku radio y'igihugu c'u Burundi ubwo yashingwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 959 bakamwita Jamari Nibigira. Uyu Jamari Nibigira nawe akaba mu bajournaliste ba mbere babayeho ngaha muri kino gihugu c'u Burundi. Uwa gatatu bakaba bamwita Jean Baptiste Nduwimana. Aba bose rero uko ari batatu bakaba bamwe mu barundi ba mbere batanguye gukora umwuga wo kumenyesha amakuru ngaha muri kino gihugu ndetse bakaba barakoreye rero kuri no radio y'igihugu ubwo yashingwa mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amagana 959. Ubwo rero inyuma iyi radio y'igihugu Radio Nationale di Burundi RTNB hakaba haraje ayandi maradio menshi ashwamiranira mu gihugu c'u Burundi kibarizwa ku mugabane wa Afrika. Ubwo rero muri izo radio zahavuye gishwamiranira mu gihugu c'u Burundi Radio Benarutana ijwi ryo gutsimbataza inyigisho n'iterambere aho iyo radio yatanguye gushwamirana itariki 29 z'ukwezi kw'indwi mu mwaka w'ibihumbi 2017 iyo ni Radio Benarutana ijwi ryo gutsimbataza inyigisho n'iterambere.
mu nyuma kandi hakaba haragaragaye iyindi radiyo yitwa radiyo Sanganiro, aho radiyo Isanganiro nayo yatanguye gushwamiranira mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2003 ndetse ikaba iradiyo yigenga. Inyuma yaho haragaragaye radiyo Nderagakura, aho radiyo Nderagakura nayo yatanguye gushwamiranira mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2005. Ndetse inyuma yaho hakaba haragaragaye n'iyindi radiyo yitwa radiyo Bonesha FM. Radiyo Bonesha FM nayo ikaba yatanguye gushwamiranira mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Hakaba haraje iyindi radiyo mu gihugu cy'u Burundi nayo ikitwa radiyo Buntu. Ubwo ndetse mu mwaka w'ibihumbi 2000 naho nyene hakaba haragaragaye iyindi radiyo mu gihugu cy'u Burundi, aho mu mwaka w'ibihumbi 2000 ariho hatangura gushwamiranira mu gihugu cy'u Burundi radiyo Maria Burundi. Iyi ikaba iradiyo yegukira Eklezia Gatolika. Ubwo iyi ikaba yatanguye gushwamiranira mu gihugu cy'u Burundi mu mwaka w'ibihumbi 2000 nkuko nabivuze. Radiyo Buntu hakaba hari mu mwaka w'ibihumbi 2015. Hakaba hariho rero n'amaradiyo mpuzamahanga, akarorero hari nka radiyo BBC. Iyi ikaba ari iradiyo y'Abongereza. Iyi radiyo BBC ikaba nayo yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1922. Mu maradiyo rero mpuzamahanga hakaba harimwo na radiyo El Jazeera. Iyi radiyo El Jazeera ikaba iradiyo y'Abanyakatari, nayo iyi radiyo El Jazeera ikaba iradiyo mpuzamahanga, aho iyi radiyo nayo yashinzwe mu mwaka w'igihumbi 1996. Akaba ariho yatanguye gushwamirana. Ubwo iyo nayo ikaba iradiyo mpuzamahanga. Ibirabana rero no kumviriza amakuru ndetse n'iradiyo bikaba byagiye bitera imbere ku rwego rudasanzwe no ku mugabane wa Afrika, aho mu mwaka w'ibihumbi 2023 umugabane wa Afrika wonyene wari ufise iradiyo zirenga ibihumbi 10. Nguko rero uko iterambere mu birabana n'iradiyo ryagiye kwiragira mu isi. Nguwo uwayishinze, uwayivumbuye ku ncuro ya mbere arayikwiragiza ndetse ikwiragira mu bihugu byose harimwo n'igihugu cy'u Burundi, aho twabonye neza yuko muri kino gihugu cy'u Burundi iradiyo neza na neza yahageze mu mwaka w'igihumbi 1959. Ubwo rero iradiyo kikaba kimwe mu bintu byafashije abatuye isi kugera ku iterambere, bitewe nuko bagiye baronka amakuru y'ibibera aha na hariya mu buryo bwihuse, mu gihe iyo itaba iradiyo byari kugorana yuko ayo makuru ashobora kuboneka. Sowa Store murakaza neza. Iyo iradiyo itavumbugwa ubu tuba tubayeho gute? Tuba turonka amakuru gute? Ico ni kibazo nawe ukwiye kwibaza. Murakaza neza. Nivyo wavyumvishije neza. Iyo hataza kuvumbugwa iradiyo bitewe no kubura amakuru, hari byinshi ubutuzi tuba tutazi, hari na byinshi twageze ko twari kuba tutarabigerako kubera ukubura iradiyo. Kubw'ivyo uwavumbuye iradiyo yubahwe. Abakoze subscribe kuri Sowa Story muri intwari, abatarakora sabone namwe ndabasabe mukore sabone. Nivyo mwavyumvishije neza, ndabasabye mukore sabone. Sowa Story murakaza neza mu kiganiro c'abavumbuzi, aho mu kiganiro abavumbuzi turaba ibintu bigiye bitandukanye n'ababivumbuye ku ncuro ya mbere, ndetse tukagira turaba n'ingene byakwiragiye mu isi. Ubwo ngenda ndabibutsa yuko mu byavumbuwe muri ibi bikoresho dukoresha, haba ibyo dukoresha mu kwiyunguruza nk'amato, imiduga, indege, harimwo ibyavumbuwe n'Abanyafrika nk'uko tuzogenda tubibona, ndetse n'ibikoresho dukoresha mu kwivura nk'imiti n'ibindi
hakaba harimwo n'ivyavumbuwe n'abanyafrika ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye harimwo byinshi byavumbuwe n'abanyafrika n'abarundi muri rusangi nabo mu karere. Ivyo byose rero tukazogenda tubigaragaza, byaba ivyavumbuwe n'abarundi, ivyavumbuwe nabo mu karere Uburundi buherereyemwo ndetse n'umugabane wa Afrika muri rusangi, ivyavumbuwe n'abirabure ndetse n'ibindi byavumbuwe n'abandi, tukazogenda tubigaragaza mu kiganiro ubuvumbuzi. Ubwo rero mwese ndabipfurize kuroranirwa, ndabakunda. Sowa story, murakaza neza. Hasta la victoria siempre.